Murano makuru ni vyinshi muza kumviriza vyatangajwe na Musenyeri Mgr.Simon Ntamwana. Muraza kumviriza ingene yifatiye mu gahanga abategetsi bagiye batandukanye ndetse na Bunyoni be na vyinshi yagiye arakora n'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Ino mwanya tugiye kubageza kamakuru biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi kuri uno wa Mungu igenekerezo ya 11 ruheshi mwaka w'ibihumbi 2023. Namakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye cyane, aho tuza kugaruka ku bategetsi bagirukanye ndetse n'umwe mu yari intwazangabo ikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, Colonel Vitali Bangiri nama. Uyu akaba ari intwazangabo mu gisirikare yakoreshejwe mu mugambi wo guhonya abanywanyi ba FNL Muyinga. Nivyo tuza kugaruka ko ndetse bikanavugwa ko yoba banyagiye mu gihugu ca Tanzania ngo niyo aje mu gihugu c'u Burundi ahabwa abapolisi bamugendanira kandi bakanamucungira umutekano aho agiye hose, vyose ntuze gucikwa. Mwahe kaze rero murano makuru aho uherereye hose, fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Imbere yuko tubageza ko hano majambo yatangajwe na Musenyeri Simon Ntamwana. Benshi ngiye bumvise ko hari abategetsi b'u Burundi bafise amamiliyaridi y'amafaranga agiye kubapfira ko bakaba bazi n'ubukene buri mu Burundi ngo baca bibuka aya majambo yatangajwe na Musenyeri Mgr.Simon Ntamwana. Ni benshi mu barwayi barwariye mu bitaro mu mavuriro menshi agiye atandukanye mu gihugu c'u Burundi batabasha kwivuza, barabuze ubushobozi, nako kandi abakene batagira ico bapfungura nabo buzuye mu gihugu, mu gihe hari bamwe bagwije amahera mu mazu yabo harimwe amamiliyaridi nk'uwo twababwiye yanyegeje miliyaridi 13 mu nzu iwe muhira, mu nyuma akaba yaragize n'isoni z'uko mushikiwe ari we yoja kubitsa ayo mahera, habitsa imiliyoni 10 nk'uko vyari vyatangajwe, ariko agasanga yaramwimye umuliyoni wo kuja kuretira diplome yiwe. Ni vyinshi mgiye kumva vyatangajwe na Musenyeri Simon Ntamwana, tukaza kugaruka tubandanya nandi, tukaza kandi no kubabwira ko tukaza twanabwiye kandi ko tuza kubageza ko amakuru arabana n'irantwaza ngabo byose nuze gucikanwa. Reka dutangurane na Musenyeri Simon Ntamwana. Atari indandende gukubirana ukurya abandi baraba abandi bariko barishwa n'inzara bakishwa n'indwara twokijije. Bumvise aya majambo yatangajwe Musenyeri Simon Ntamwana, benshi bahita bumva ko ari ukuri kuzuye, aho bamwe banyegeza amafaranga mu mazu yabo kandi bakayafashishije n'abakene kugira ngo bashobore kubona ivyankenerwa. Ni benshi mu barwayi bapfira mu bitaro kubera ko badashobora kwivuza vyuzuye, abakene batagira ico bapfungura nabo baruzuye mu gihugu, kandi hari n'abarundi batagishoboye kuriha inzu bakose nabo bakaba bamaze kuba indire. Abamagaye nabo bakeneye uwo basahiriza nabo ni benshi. Imfuvyi n'abapfakazi bakeneye uwo bashigikira ni benshi. Hari n'abanyeshure bakeneye uwo bafasha kuriha minerivare nabo ni benshi, ariko abo bose babuze uburyo mu gihe hari bamwe mu banyegeje amahera yabo. Iyi ngingo rero y'ukujana amafaranga ku banki yafashwe n'umukuru w'igihugu ariko abicishije mu banki y'igihugu BRB, ni ingingo igiye gutuma benshi mu barwizatunga bagira agahinda gateye ubwoba. Benshi baguye mu kantu bumvise ivyo umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yatangaje ku munsi w'ejo mu gatondo, ubwo yariko araremesha ikiganiro ku bategetsi bashirwako n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Aha yaravuze ko hari bamwe biyumviriye ko kujana miliyoni 10 ku munsi ari ukuzijanira rimwe
ejo ukajanayo izindi, ariko yasiguye ko ari ukujana amafaranga gushika yuzuye miliyoni 10 muri ca kiringo yatanze c'imisi 10. Benshi rero bakaba badashobora no kuyafashisha abakene canke se abandi bafise ibindi bibazo bitandukanye, ngo vyibuze n'abakozi b'ibanki nkuru y'igihugu nibaramuka bagiye mu ntara zitandukanye guhindura ayo mafaranga nabo bazobone ico basigarana. Ngivyo rero ivyo twaba tuvuze ku majambo yatangajwe na Mgr.Simon Ntamwana. Mu yandi makuru nk'uko nimeje kubabwira, turababwira kuri Colonel Vitali Bangirinama, akaba ari intwazangabo mu gisirikare yakoreshejwe mu mugambi wo guhonya abanywanyi ba FNL i Muyinga. Colonel Vitali Bangirinama, uyu ni umwe mu ntwazangabo zavuye muri FDD zashitse zihabwa amabanga ahambaye mu ntango z'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Uyu yahawe kurongora intara ya kane ya gisirikare ifise icicaro i Muyinga. Ayo mabanga ntiyamwemereye kubera ubwicanyi buteye ubwoba yakoze muri Mukakaro umwaka w'ibihumbi 2006. Muri Mukakaro umwaka w'ibihumbi 2006 hari abanywanyi ba FNL mu ntara ya Muyinga bahagaritswe, ariko imiryango yabo irabura iyo bapfungiwe. Mu nyuma abanyagihugu baba hafi y'uruzi Ruvubu babonye ibiziga 6 ku nkengera za Ruvubu. Ibi biziga 4 vyari bibohanije, kimwe cari giciye umutwe, ikindi caboneka ko cakomerekeje rwose kw'izosi. Abanyagihugu babimenyesheje abaharanira agateka ka muntu cane cane bo muri APRODH. Mutama Petero Karaveri Mbonimpa nawe yarishikiye ku Ruvubu gukora amatohoza, mbere aribonera n'ibindi biziga. Abo ba FNL bishwe nabi cane. Amatohoza ya Mutama Mbonimpa yatumye abishwe bamenyekana ko bari abanywanyi 31 ba FNL bari bahagaritswe n'umukuru w'iperereza muri iyo ntara w'ico gihe, uwitwa Dominique Surwavuba. Bamaze gufatwa barafungiwe mu ikambi y'abasirikare i Muyinga benshi bita Mukoni. Aho niho rero basohowe ijoro binjizwa imodoka ya Colonel Vitali Bangirinama yari arongoye intara ya kane ya gisirikare. Ico gikorwa Vitali yagikoranye n'abandi basirikare yaha amategeko barimwo komanda Eliezer Manirambona, Serija Leonard Ntirampeba na Corporal Chef Nzorijana. Babanywanyi ba FNL bajanywe ku Ruvubu baricwa, batabwa mu Ruvubu baboshe ku biti, ariko rero ngo ibiziga bimwe bimwe vyahavuye bigaruka imusozi biraboneka. Mutama Petero Karaveri Mbonimpa nakatagize ivyo bintu biramenyekana, maze amashirahamwe menshi aramufasha gusemerera kugira abakoze iryo bara bamenyekane kandi bahanwe. Urwamo rw'abaharanira agateka ka muntu rwatumye ubutungane bufata mu minwe ico kibazo. Muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2006 Auditeur General yarahagaritse Eliezer Manirambona na Leonard Ntirampeba. Procureur wa Muyinga nawe yarahagaritse Dominique Surwavuba. Muri Gitugutu uwo mwaka kandi w'ibihumbi 2006 umukuru wa Cour d'appel ya Ngozi yasohoye umutahe wo gufata Colonel Vitali Bangirinama. Ngo mutahe ntiwigeze ukurikizwa. Perezida Nkurunziza bamubajije impamvu adahagarika Colonel Bangirinama, ngo yishuye ko atinya ko inzego zohava zicanamwo. Abaharanira agateka kazina muntu bene ishiramwe mpuzamakungu ONU bagumye basemerera kugeza aho muri Ruhuhuma mwaka w'ibihumbi 2007 umushikiranganji w'ubutungane yashiraho umurwi wa kabiri wo gutohoza ivyabaye i Muyinga. Umurwi nawe ntiwigeze usohora raporo. Muri Rusama umwaka w'ibihumbi 2007 Auditeur General yarasohoye Dominique Surwavuba amusubiza mu kazi i Muyinga. Muri Mukakaro uwo mwaka nyene w'ibihumbi 2007 Colonel Vitali Bangirinama yarungitswe gukora mu biro bikuru vy'igisirikare mu ntumbero ryo kumunyegeza. Muri ico kiringo Colonel Bangirinama yatanguye gutera ubwoba amasura y'ubwicanyi bw'Imuyinga be na Procureur w'Imuyinga ko babandanije gukora kuri iyo dosiye bazobibonerako.
Muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2007 Auditeur General yarasohoye umutahe ugira kabiri wo gufata Colonel Vitali bangira inama mu biro bikuru vy'igisirikare ntibigeze bashira mu ngiro uwo mutahe nibwo muri Nzero umwaka w'ibihumbi 2008 Vitali bangira inama yoba yarahunze aciye ku kibuga c'indege ca Bujumbura aja muri Tanzania. Imyaka yari mu buhungiro yagumye arungikirwa amafaranga n'ibiro ngo vy'umukuru w'igihugu. Amashirahamwe mpuzamakungu yagumye asaba ko Vitali bangira inama agarukanwa mu gihugu ngo niho wenye n'ubwiwe yemanga mw'ishirahamwe Human Rights Watch ko ubwicanyi yabukoze ariko ko yabutumwe na Perezida Nkurunziza. Yaravuze ko yatinya gutaha mu gihugu kubera yashobora guca yicwa. Ivyo kandi yari yavuye mu Burundi abibwiye bamwe mu bamenyesha makuru akaba yaragiye yavuze ko kwica abanywanyi ba FNL ryari itegeko yahawe ntiyigeze ahakana ko yabishe. Muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2008 Colonel Banginama yaragiriwe icaha co kwica abanywanyi 31 ba FNL acacibwa igihano co kwicwa. Itegeko mpanavyaha ryari ricemera igihano co gupfa. Komanderi Nzeyimana Irambona nawe yaciriwe igihano co gupfungwa ubuzima bwose co kimwe na Sergia Leonard Ntirampeba. Hari n'abandi kandi baciriwe iminyororo itandukanye. Colonel Vitali bangira inama ntiyigeze ahanwa yagumye anyegeye muri Tanzania ariko amakuru dufise aremeza ko ahora azaragaruka mu Burundi agashika iwabo muri komine Bugenyuzi mu ntara ya Karusi ngo mbere akanagenda afise abapolisi bamucungera. Komanda Nzeyimana Irambona yahavuye arekurwa mu nyuma mbere aca ahabwa akazi mu iperereza ry'u Burundi ngo ubu akaba arongoye n'iperereza mu ntara ya Ruyigi. Ndabukengurukire rero we tubanye muri ano makuru aragezwe ko muri kano kanya vyonda subscribe canke s'abone kuri hotel wacu ndako kugira ngo toja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza hano makuru bagenzi bawe kandi abo baba baherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV Imana ibahezagire mukomeze kugira umunsi wa Mungu mwiza.